Dasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabushikiriza cyangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru iriko iravugwa cane irya dino cane inkuru iriko iravurwa mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi mwakurikiranye vyano makuru. Inkuru iriko iragarukwa ku bimenyesha makuru hafi ya vyose bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inkuru yavuzwe cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari umukenyezi yashikirije amakuru avuga ko hari umushefu de quartier, uyu mushefu akaba yarashatse kumufata ku nguvu ndetse akanamusanga mu rugo iwe akamuhohotera bikomeye cane. Uyu mukenyezi rero akaba yabishikirije umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu Kiyago yariko agirana n'abanyagihugu bo muri komine Mukaza ho mu mazone ya Bwiza, Nyakabiga ndetse na Buyenzi. Uyo mukenyezi yitwa Micheline ngo yaranse kuryamana na chef de quartier, ono rero ngo arahava musanga mu rugo iwe kumukubitiraho. Ivyo turaza kubigaruka ko uyo mukenyezi akaba yashize ahabona amabi yose uyo chef de quartier yashatse kumugirira. Turaza kubigaruka ko ni inkuru yavuzwe cane kandi inababaje ariko yanatangaje abatari bake. Uyu chef de quartier iyo bavuga iki kuri ivyo bintu, ese uyu mukenyezi we ivyemezo atanga koko uyo chef de quartier yahatswe kumufata ku nguvu ndetse ashaka kuryamana nawe gushika naho musanze muhiriwe. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Murazi ko amakuru yose abariko aravurwa tuyabashikiriza mugagenda mumenya ibiriko biraba. Wipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu mbere. Ano makuru bayatohojwe no mu rwamenyesha makuru bakorera irya nine bakayaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza. Amakuru abayavuzwe mu menyesha makuru yaba yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye n'indi vyose muba mankaranyegejwe. Tugarutse kuri no nkuru iriko iravugwa cane ibara uyo mushefu de quartier yakoze aho ninahazwe Micheline asanzwe adandaza mu Bwiza aho afisi akabari. Mu kibazo yashikirije umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba ayicerekeye umushefu wa quartier wa zone Bwiza yitwa Shimirimana Amosi amaze iminsi ngamuburagiza akongera akamuhohotera. Vyagenze gute? Uyu mukenyezi avuga iki? Uyu mukenyezi avuga ko vyatanguye neza na neza itariki 27/0 mwaka w'ibihumbi 2022 aho Amosi yagenda ku bunywero bw'uyu mukenyezi amutwara intebe zine avuga ko ari pastori w'urusengero ngo ruri hafi yaho yabimusavye. Ariko bukeye uyu Micheline abajije uyu mupastori yamwishuye ko ataco amuhora atanico yasavye uyo Amosi. Micheline ninindazwe abandanya avuga ko abaza igituma yatwawe intebe ariko imbere yaho ngo chef wa quartier yari yamusavye ko boryamana ariko Micheline aranka. Bukeye kabiri uyo chef wa quartier yavuye asubirayo amutwara intebe 9 n'imeza 9 aho amwagiriza ko ziteretse ahatariho. Ntago vyahereye ngaho, inyuma yaho ngo chef wa quartier yahavuye amusanga mu rugo rwiwe aramuhohotera mbere anamukubitira no mu cumba ciwe. Ati yankubitiye mu cumba ndaramwo, ababanyi banje nibo baje kumunkura ko bumvise induru nkoma, aho naho mu mugongo ndacafise inkovu n'ububabare burenze. Ivyo bikaba vyavuzwe n'uyo Micheline yakorewe iryo bara n'uyo shefu wa quartier nkuko yabitanzemwo intahe. Kuri ico kibazo ca Micheline ininahazwe na Amosi Shimirimana Jimmy Atungimana n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yishuye ati hamwe ivyo vyoba ari ukuri nosaba ko inama mpanozwa jambo ya komine boba barategura uwo musubirira ku bwayo mabi yakoze. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yamenyesheje ati
ikibazo ca Micheline Ninazwe na chef wa quartier ya Bwiza tugiye kugikurikiranira hafi n'amatohoza yimbitse niyo yagigwa n'ivyo naho yakagigwa n'ivyo yagirizwa azoca bugozwa kandi ahanwe bimwe vy'akarorero. Iyo nkuru rero abantu bamwe bakaba bafashe nk'ari inkuru ibabaje kandi nkuru y'akamaramaza kuri chef wa quartier, indongozi yubahuka guhohotera umunyagihugu umukenyezi ndetse ikanashaka kuryamana nawe. Bamwe bati ntago vyoroshe, bamwe bati uyo mutegetsi gose ivyo yakoze ni akamaramaza. Abo bantu ngo mwene abo bantu turazi ko ari abambere mu kurema ibinyoma ndetse no kutubahiriza amategeko no kubaha abatwara. Ni hakogwe amatohoza. Mbega ikibazo bamwe bo kwibaza uyo mugore mwiza hari yaho ngo yoba uyo mugore mwiza yoba ariko aratesha umutwe uwumutwara muri quartier, ngo ni hakogwa amatohoza ngo kuko bishoboka ko yoba ari ukwambika inteba ishushe uyo umuchef de quartier. Abandi bati hari ibiriko biravurwa ariko ntaco umuntu yokwemeza canke hakane mu gihe uyo umuchef de quartier nawe atarumvirizwa kugira agire ico avuze. Abantu rero bamwe n'abandi bakavuga ko ari ivyo ukwitondera kuko hari ubwo usanga bamwe mu banyagihugu cancane nk'uyo umukenyezi ashobora kuba hari ivyo apfa n'uyu muchef de quartier ariko akashaka kumushirako ivyo binyoma. Ariko abandi nabo bakavuga bati ivyo navyo birashoboka kuko ntabwo umuntu yo kwifata ngaje kubeshera umutegetsi, aje kubeshera chef wa quartier imbere y'umuguru w'igisagara ca Bujumbura. Ivyo avuga ari ukubesha. Ivyo nivyo kurindira tukaraba aho ico amatohoza azokwerekana. Tuzobandanya gutoza ivyo makuru. Tukiri mu makuru arabana nizivurwa, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano wewe arabandanya kubogoza indongozi zigenza ukutariko. Amakuru ahejeje kudushikira muri kano kanya nuko Gervas Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro yo hagati bamwe bamutazera ndakugarika ahejeje kubogoza uyundi mutegetsi mwitegeko shikiranganje amajana 530 akarongo 125 ryatewe ko umukono igenekerezo mu rya 14 Ruhuhuma musitanteri wa komine Vugizo ni mu ntara ya Makamba yahagaritswe mu mabanga yo kurongora iyo komine. Mu bitumye rero abogozwa ngo nugukoresha umutungo wa komine ukutariko, ikindi ngo nukudakurikiza amategeko ahabwa n'indongozi zimukurira nkuko biri mw'iryo tegeko ryashizwe ahabona n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca. Ivyo bikaba bije inyuma y'abandi bategetsi bagiye barabogozwa mu mabanga cancane wa musitanteri baba bariko barigenza nabi nkuko biba biri mwitangazo. Bavuga ko rero ngo bashobora kuba badakora ivyo bajejwe. Hari n'andi makuru ariko aragaruka ko cane turavye mu bindi vyagiye biravurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye. Tukubwire nino nkuru aho hari umupolisi yabonetse ariko arahohotera umutwakazi. Uyo mupolisi amakuru adushikira akavuga yuko yaciriwe umunyororo w'imyaka 20, akaba arico gihano pareke y'intara ya Bururi yasabiye ku mugoroba kuri uno wa kabiri. Umupolisi yagirizwa gukomeretsa cane umukenyezi w'umutwakazi. Ivyo bikaba vyabaye ku Imana igenekerezo rya 6 Ruhuhuma umwaka 2020 aho bita ku myugaro ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Uyo mukenyezi yavuye atakaza ubuzima bukeye. Urwo rubanza rwaciye rushigwa mu mwiherero nkuko amakuru dushikira abivuga. Uyo mupolisi rero yakoze iryo bara akaba yaciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20 yose.
siwe wenyene kuko no muri Rumonge hari umugabo umwe wo ku mutumba Minago ari mu minwe y'igipolisi c'Inyamiramabi mu Rumonge kuva kuri uno wa mbere. Uyo we yagirizwa gutorokesha ubundi mugabo wo kuri uwo mutumba nyene, ikekwa ko yoba yari yaraye ashurashuje ku nguvu umwigeme w'imyaka 16 wo kuri uyo mutumba. Mu gihe rero abaharanira agateka k'abana basaba ko ubutungane bukora mu gipolisi mu Rumonge, bavuga ko iyo dosiye iri mu nzira yayo nk'uko amakuru ava muri iyo ntara abivuga. Mu bindi biriko biragarukwa ko cane nanone nibirabana n'ibibazo vy'isukari muri meri ya Bujumbura, inyuma yaho bamwe mu banyagisagara bamusabiye gukurikirana ikibazo c'ibura ry'isukari kimaze imisi kibonekeza mu gihugu. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura asaba abajejwe intwaro gukurikirana iyo isukari itangwa izimanganira. Jimmy Hatungimana akaba yabishikirije kuri uno wa kabiri muri rwa rukurikirane rw'urugendo rwo kuganira n'abanyagisagara, aho uno munsi yariko aganira n'ababa mu mazone ya Buyenzi, Nyakabiga ndetse na Bwiza. Ayo namwe mu makuru yaragezwe ko abanywanyi bacu bavuga cane. Wifuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tubashikiriza, ufyonda kuri subscribe twashaka ko inkuru igace gushikira mu bambere. Biye byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.